nzuzi agiye aranyengetera mu kuzimu, gutyo isi ikiguma ifise akabombera tukaba tuyikingiye. None rero twijukire imikobeko kugira amazi yose y'imvura ace mu kuzimu mu gushika mu myonga. Muhiri wanyu abanyagisagara cyane cyane abanyabisagara, mwimbe ibinogo byakira ry'amazi y'imvura avuye ku mazu yanyu. Ivyo binogo byo bagirira akamaro. Ubwa mbere urashobora kureka amazi ukoresha. Ubwa kabiri urakingiye mugenzawe aba hepfo yawe. Nta kuntu mwokingira buyenziga yemwe. None nk'abanyabujumbura nama numva bavuga ngo hariya mu biti, bavuga Kiriri na Rohero. Kubera iki batotera ibiti mu Bwiza? Kubera iki batotera ibiti aho hose mu Kigobe kugira naho hitwe mu biti? Erega ko keza murondera mu Rohero na Kiriri ngo ni mu biti, birashoboka iwanyu. Mutere ibiti by'ivyamwa mu ngo zanyu. Wateye umucungwe ugacutera n'ibungo rigaca ritonderako, kigaca citwa igiti c'umucungwe n'ibungo. None habuze iki? Ega turiko turakingira isi, turiko turondera n'ivyo dufungura. Amahera wogiye kugura ivyamwa, ayo mahera ucakoresha ikindi. Aha bukene ni twe tubukwega kubera ubunebwe bwacu. Muriko murakurikira televiziyo y'Isanganiro, kaze mu makuru twabateguriye kuri uno wa kane, nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Mu gisata c'imigenderanire hatewe ko umukono kuri uyu wa kane ku masezerano y'ingabire y'igitoro iciye amafaranga arenga miliyoni 3 z'amadolari. Aya masezerano hagati y'ibihugu by'u Burundi n'Ubuyapani akazofasha mu migambi y'iterambere. Igisata c'amagara y'abantu naho mu mwaka w'ibihumbi 2020 abantu barenga ibihumbi 7 nibo batowe ingwara y'igituntu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu gihe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ngwara. Umwanya muto nido y'ano makuru. Ndasiye kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire. Leta y'u Burundi yashize umukono kuri uyu wa kane ku masezerano y'ingabire y'Ubuyapani y'igitoro giciye amafaranga arenga miliyoni 3 z'amadolari. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro agasigura ko iyo mfashanyo izofasha mu migambi y'iterambere. Tumukurikire. N'amasezerano ajanye n'imfashanyo igihugu c'Ubuyapani kiduhaye. Novuga yuko turavye amahera angana n'amadolari miliyoni 3 n'ibice 45. Mu mafaranga y'Ubuyapani naho ni miliyoni 400 y'amafaranga y'Ubuyapani. Murumva rero yuko iyo mfashanyo igiye gusahiriza igihugu cyacu c'u Burundi mu bikorwa by'iterambere, mu migambi y'iterambere. Hanyuma nkuko musanzwe mubizi igihugu c'Ubuyapani gifitanye imigenderanire myiza cyane kuva kera gose ku mwaka w'1970. Kuva ico gihe rero igihugu c'Ubuyapani kiramaze kuduha ifashanyo ingana hafi n'imiliyoni 300 y'amadolari y'abanyamerika. Ifashanyo y'uno munsi izoza imeze nk'ifashanyo y'igitoro. Igihugu kigiye kuduha igitoro, hama ico gitoro doze tukigurishe kivemwe amahera. Ayo mahera tuyo tuyashira mu banki nkuru y'igihugu, hanyuma azoze arafasha mu migambi y'iterambere twisunze cyane imigambi ujya mu mugambi mukuru w'iterambere w'igihugu cyacu cy'u Burundi, hamwe n'imigambi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akunze kuzadushikiriza kugira igihugu cyacu cyo gutera imbere.
Tukiri mu gisata c'imigenderanire Uburundi n'Ubuganda bwateye umukono ku masezerano atandukanye yo gufashanya harimwo ayerekeye amasoko ntanganguvu vyavuye mu nama igira gatatu y'umugwi w'amaho w'Uburundi n'Ubuganda ujejwe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi. Abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu bashikiriza ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ishaka ry'abakuru b'ivyo bihugu rijanye no gukomeza imigenderanire. Inkuru tubaza Jean de Dieu Irakoze. Abashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu vy'Ubuganda n'Uburundi nibo bari barongoye intumwa z'ivyo bihugu mu nama igira gatatu ihuza umugwi w'amaho urikiyemwo abarundi n'abaganda kuvyerekeye imigenderanire y'ivyo bihugu. Yabo mushikiranganji hajejwe imigenderanire w'Uburundi yaba mugenzi we w'igihugu c'Ubuganda bose bavuze ko imigenderanire y'ivyo bihugu ari ya kera. Umushikiranganji w'Uburundi yarahagarariye leta y'Uburundi yamenyesheje ko amasezerano atandukanye ategwa ko mukono harimo yajanye n'amasoko ntanganguvu mu ntumbero yo gushira mu ngiro ishyaka ry'abakuru b'ibihugu by'Ubuganda n'Uburundi. Nous allons procéder à la signature de deux accords. Tugiye gutera umukono ku masezerano abiri mu byo gufashanya mu bisata by'amasoko ntanganguvu n'ivy'igitoro. Turatera umukono no ku byo twumvikanye mu bijanye na politike n'imigenderanire y'ibihugu no mu byo kwinonora imitsi. Aya masezerano aje yiyongera ku yandi atari make dufitaniye. Amwe ariko arashigwa mu ngiro, ayandi muri aya masezerano arakeneye gusubirwamwo, gushigwa ku gihe turavye ivyo tugezemwo. Ayandi nayo aracari mashasha kugira yerekane neza ugushaka guhari kw'abakuru b'ibihugu uko ari vyompi, ariko yose arakeneye kwitabwaho co kimwe ku buryo hategekanijwe ikiringo kitarenga umwaka co kuza turarimbura ishigwa mu ngiro ryayo. Sera organisé au cours d'une période ne dépassant pas 12 mois. Umushikiranganji yararongoye intumwa z'Ubugande John Mulimba yavuze ko biga muri iyo nama ibijanye n'ingene bugurura imbibe z'Uburundi hamwe n'iz'Ubuganda ku masoko mpuzamakungu biciye mu kubaka amabarabara harimo n'ay'indarayi. Mu yandi masezerano yatewe ku mukono harimo yajanye n'ibitoro hamwe n'amasezerano yo gushira ku gihe ayandi yarahasanzwe. Abashikiranganji begwa n'ibisata vyari vyerekewe bakaba bari muri iyo nama. Tugushimire Jean de Dieu Irakoze kuri iyo nkuru. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubudandaji. Abagwizatunga b'abarundi bahamagarirwa gushira imitahe yabo mu gisata c'amahinguriro kugira Uburundi bushobore guhiganwa mu miryango itandukanye buhurikiyemwo. Vyashikirijwe na Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa kane igihe yariko atanguza icese politike y'amahinguriro mu Burundi. Tumukurikira. Malgré les grandes potentialités dont dispose notre pays, intererano y'igisata c'amahinguriro mu iterambere ry'igihugu iracari ntoya ugereranije n'ubutunzi kama igihugu gifise. Naho hagiye harakorwa ibitari bike muri ico gisata kuva Burundi bwikukiye. Nico gituma ico gisata c'amahinguriro kigifise intambamyi kugira gihagarare neza mu burero Burundi burimwo nka EAC, Komeza na Zlekaf. Kugira izo ntambamye zihave, leta y'u Burundi yashize imbere ishigwaho rya politike y'igihugu iraba ivy'amahinguriro. Kubera rero igisata c'amahinguriro cagutse kandi kiraba ibindi bisata bitari bike, harakenewe ko dushira hamwe inguvu. Leta, abikorera utwabo, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'abafasha igihugu. Twese duhamagariwe gukora ibitwenga kugira uwo mugambi ushikweko. Kugira iyo politike y'amahinguriro ije mu ngiro harashizweho impinyanyuro zerekana ivyokorwa kugira ije mu ngiro ikurikiranwe yongera irimburwe. Iyo mpinyanyuro irerekana uko ibisata vyose bihasanzwe vy'igihugu bikorana kugira dushike kuri iryo hangiro. Mboneye nk'akaryo ko guhamagarira abagwizatunga b'abarundi gushira imitahe yabo mu bikorwa vyose bizosabwa mwiyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Iryo barabara rigiye kubakwa rizosaba ibindi bikorwa n'ibikoresho vyo ku ruhande. Ibikoresho vyo kubaka, imashini, ukwiyunguruza kw'abantu, uburiro, amahoteli, eka n'ibindi. Eka mbere niyo ryohera ibikorwa ntibizobura. Ari naco gituma vyodukabura nk'abarundi.
abagwizatunga b'abarundi rero nimwitegure kugira amashirahamwe yo hanze ntazohava batwara amasoko yose kandi twoshobora gushorera amashirahamwe n'amahinguriro yacu. Consommer les produits et les services locaux. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abantu ibihumbi indwi barenga ibihumbi indwi nibo batowe indwara y'igituntu mu mwaka wa 2020 byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana kuri uyu wa gatatu, mu gihe igenekerezo 24 Ntwarante isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igituntu, agahamagarira abantu bose bafite ibimenyetso by'iyo ndwara kwihutira kuja kwa muganga. Tumukurikire. Nubwo tumaze gutera intambwe zishimishije mu kurwanya indwara y'igituntu, iyo ndwara iracabangamiye amagara y'abantu n'iterambere. Dufatiye ku biharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, abantu bangana 9,900,000 nibo bagwaye indwara y'igituntu ku isi mu mwaka wa 2020. Muri abo 214 bakaba kandi bagendana n'umugera wa sida. Hano iwacu mu Burundi abagwayi bangana 7,215 gusa nibo bapimwe igituntu mu mwaka wa 2020. Muri abo 4,396 bari bagwaye igituntu candukira, mu gihe abangana 559 bari basanzwe bagendana n'umugera wa sida. Tuboneyeho akaryo ko gutera kama abantu bose bafise ibimenyetso vy'inkorora, ubushuhe hamwe no kubira ivyuya mw'ijoro ko boshika ku mavuriro n'ibitaro bibegereye kugira basuzumwe bongere bavurwe indwara y'igituntu. Abagwaye igituntu nabo tubasavye kwamana ntaryo bitwararika gufata imiti neza nk'uko abavuzi babibabwira, kandi bafashe mu guhimiriza abafise bya bimenyetso by'indwara y'igituntu kwitura amavuriro n'ibitaro. Umuco nimwe mu ntambamye ku iterambere ry'umukenyezi vyashikirijwe mu ruganda rwo kurabira hamwe ibijanye n'iterambere ridakumira mu isata vy'ubuzi butandukanye. Emerance Kaneza, umushingwabikorwa mu kigo Inzu y'Ugwaruka, ashikiriza ko bizofasha abitavye urwo ruganda guha ikibanza umukenyezi mu isata bitandukanye akoreramwo. Tumukurikira. N'urugezo rutaragera ahantu rushimishije cyane kuko twasanze abakenyezi igitigiri cabo kitarashobora gushika aho twifuza, n'imigambi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU canke imigambi y'iterambere rirama. Twasanze rero impinga iracari ndende, abakenyezi ntibarashobora kuboneka, igitigiri ntikirashobora kuboneka neza nkuko tuvyifuza, kuko bashaka ko tunganya 50%, mbwa twasanze tutarashobora gushika aho usanga turi muri 40-60 ku bagabo, 40 ku bagore. Urumva turacari kure. Imico y'ibihugu vyacu byo muri Afrika canke vy'Uburundi cane cane, imico yacu kuva kera ntiyashize imbere cane iterambere ry'umukenyezi. Ubu rero biriko birahinduka, biramaze igihe biriko birahinduka, biriko biraduga buke buke. Iyo mico rero yaratumye abakenyezi bikumira canke babakumira, badashobora kwiga amashuri ku rugero rumwe nk'abagabo. Hama rero uko badashobora kwiga amashuri niko no mu buzi twasanze hari igihe badashobora kubaha ubuzi. Ariko rero urumva yuko ishirahamwe rimwe ryonyene mu gihugu cose canke mu yandi mashirahamwe, murumva yuko turacafisa igikorwa kininiya kugira ngo tumenyeshe tugire ibiganiro n'abanyagihugu n'abandi bantu bose babijejwe, kugira ngo haba no muri leta, haba no mu migambi ya leta, haba no mu ntwaro, abakenyezi bashobora kuboneka. Bariko bariga, barazi ko gutandukanya mu kinofunofu le genre et le sexe.
kenshi usanga twitiranya mu kirundi hoho igitsina biroroshye kukivuga mugabo kenshi usanga rero baca babona umenga n'umugore ariko igitsina kunganyisha ibitsina ni kugira ntihabe ikumirwa ry'igitsina na kimwe ni ukuvuga rero abo turi kumwe bazova ngaha bafashe ingingo biyemeje ko bagiye kubishira mu ngiro haba mu mashirahamwe basanzwe barimo hamwe no mu migambi basanzwe bakora kugira ngo bashobore kuza barashiramwo abakenyezi ku rugero rumwe n'ubw'abagabo. Ni hano amakuru avuga muri migwi kirundi twabateguriye aciye arangirira mwakoze mwese kuyakurikira ndashimiye abafashije kuyegeranya n'abarihe mu hinga bw'ivyuma ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.